ku bantu bakira ngo cyari kigaziriza yuko umukobwa ajya gutwarwa yamaze kugira abantu wese n'umundi muhungu abakobwa bashaka gupresiza bashaka gufotora ifoto bari muri DPS siko bashaka postinga kuri réseaux sociaux quoi basanga TikTok avec iso nyine bashaka postinga kuzumva ukiyumvira mbega kakaranga kacu kwa kera yani cyacu ya kera yagiye he je ndibuka yuko okay yuko nigira no kwiba mahera mama wanje kwansohoka nuko dukundana ama dusohokanye tujye byatari tumoro diga twinjoying asa rero uyumvira kwiba mahera mama wawe uje kana umukobwa utafise ni yakubona simbona sindakubona umva yuko generation ya kera vraiment twebwe iyo myaka ndemye 2013 vraiment sinzi umukobwa vraiment banizima ko abagenzi banje cyo gibeshi ubakobwa benshi bagize mu mariage ndatwa ndazishusha ndavuga yuko urukundo rwa kera vraiment ndiko na kirazira wampaye ubasha kumukorera ndabwira uhoraho nguru buhungiro bwanjura igihome kinini kinkingira shushanyijwe mu kiganza cyawe mwasandondeye niyo ndonka nico gituma je ndirimba abafada nico gituma je ndirimba abafada yo yaga Yes, bakunzi ba Ace TV ndabaramukije nongera kandi ndabaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nkuko mubibona ndi kumwe n'umutumire ndi kumwe n'umusore. Yes, turi hano rero kugira tuganire kuri izasuje zacu nyene z'urukundo duhanurane tuvuge byinshi kubijanye n'urukundo tugenda tubamwo ba sokuru bacu babayemwo abavyeyi bacu babayemwo. Yes, nibyo turi ngaha rero kugira tubandanye tubaganiriza ibintu byinshi bijanye n'ivyo. Tubasaba rero kwa mubana natwe mudushigikira na cyane mu commentaire mutanga ivyiyumviro byanyu ko mwabonye ikiganiro umutumire cyane na jewe. Yes, nahanyu ho kutubwira ingene muba mubona ibintu. Hama kandi turabasaba no kugira subscribe kugira mushobore kuza murabona ibiganiro byacu, mugire like, mugire na partage no kubandi bose baze barabona ibiganiro tubashikiriza. Ntabarambiye rero reka umutumire wanje ndamuhe akanya atwidondore kugira tumumenye uwariwe hama tuganire tuzina. Yes, ndakwakiriye muri Ace TV. Merci cyane kunyakira ndanezerewe ko mwanyakira neza cyane gose. Hama ku mazina yanje abavyeyi banyise ni ndi kumwe na Jean Claude Darcy, hama amazina nkoresha muri gospel music rap ni Day Rap. Uririmba gospel? Yeah. Ducishirize ko gatoye 30 secondes gusa. Cyonyine freestyle. Cyonyine. Okay. Oje nashitse umwishikira bwiza bwawe niho nibera. Ndiko na kirazira wampaye ubasha kumukorera ndabwira uhoraho nguru buhungiro bwanjura igihome kinini kinkingira shushanyijwe mu kiganza cyawe mwasandondeye niyo ndonka nico gituma je ndirimba abafada nico gituma je ndirimba abafada yo yaga ngaha rero kugira tuganire ukuntu twebwe tubona urukundo rw'ubu sivyo na rwa rukundo twabona abamama bacu abatante bacu batureze zari inyuma gato cyane abantu bakuze nyene badukuriye. Ushobora kuba wicaye na mama wawe akakubwira ati mwana wanje burya twebwe twakunda uku byari bimeze uku canke abaonkle canke na sokuru wawe hari abantu bakuze babona abasokuru babo urumva. Yes, nko kuri wewe turi kumwe uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi ni gute ubona urukundo rw'ubu ugereranije n'urukundo wagiye urumva rwaho hambere? Okay, merci. Ndashaka guhera ku rukundo rwa kera. Umuntu narigeze kuvuga nakigeze kwegera mama ndamubaza mama mbega urukundo rwa kera n'ubwo cyangwa imico ya kera n'imico y'ubu mbega bimeze gute? Arambwira ati ngo urukundo rwa kera ku bantu bakira ngo cyari kigaziriza yuko umukobwa ajya gutwarwa yamaze kugira abantu wese n'umundi muhungu siko bisigura yuko kera cyari muziro siko kora yuko icyo kimaze gikora abantu nkuko twije umuryango wawe ndibuka yuko okay
Yoga ko nigira no kwiba mahera mama wanje kwa nsohoka nuko dukundana ama dusohoka turyohe byatari tumoro diga twinjoying asa rero uyo kwiba mahera mama wawe uje sokara umukobwa utafise niyakubona simbona sindakubona umva yuko jenoside ya kera vraiment twebwe iyo myaka 2014 vraiment sinzi umukobwa vraiment banizima yuko abagenzi banje cyo gibe shibuwa ko benshi bagize mariage ndatwa ndazishusha ndavuga yuko urukundo rwa kera vraiment hari difference ikomeye cyane gose rero nkuko sanga uno munsi umukobwa ashaka posting ifoto abantu bakunda ko mbega ukiraho nyene ugize uko bako bantu batabizi ndashaka precise okay abakobwa ashaka precise genre bashaka gufotora ifoto bari muri des pièces siko kwa posting sur les réseaux sociaux quoi basanga TikTok avec iso nyene cha posting kwa zumva ukiyumvira mbega kakaranga kacu kwa kera yani cyacu ya kera yagiye he kwa zumva kera je navyo ntari nziza za mutwe wacu kera nziza za mutwe y'abantu ya papa cyangwa mama bakeye vraiment je cyo kintu mama ni akunda bwa ati ngo Darcy nsiyo ko umukobwa aje gukora muhira ngaha yambaye umusitari ngamavi ah bon ntibizonezera sisa umva atyo kukakaranga ka kera karazimiye nikagihari umwana w'uno munsi ashaka kwambaye igipigera ngaha kazi imbere umuvyeyi ubundi muntu cyo kumuraba cyumvira mbega kuko haje kwashika sisa none isi yarateye imbere isi yateye imbere ko ushaka kujana nibi no mu Burundi niyo mpamvu ndibaza yuko raravye okay hari umuririmbyi zashikiye ushire kumuvuga izina urazi yuko bagize ikintu nyene siko kuveka barajya nyuma y'akaranga basi ko byamukwegera mu nyuma siko yaragiye mu university kwiga barabizi ko twe university siko woni utubwira siko uvuga ngo atanga from asaba bugasiba kumbwira proper comment siko nubwo azugera ubusta shaka kumuvuga urumva none byagenze gute Jean indirimbo yakoze cyakora tunaje clip yayo harimo ibintu datahuritse papa camufata muri university kwera iki Jean bavuze ko ngarenze akarimbi shishe zavudi ngo akaranga ko Burundi aragaho nyanza siko sa cyo kintu vuga ko cyo kintu cyakaranga abakugira ke rukundo kimaje naco mengo nibeshe cyake rukundo rw'ubu ni formidable cyane formidable urukundo rw'urarengeje biri romantique gose nawe rwose bari romantique c'est chaque fois ils nous romantique zoko je java ko rengeja rurasize ubwenge bana n'ubana bon udufatiye nk'uko rukundo nyene gononwe n'imyaka turimo ufatiye ku rukundo rwa kera harimo n'imico no kubaha imico n'akaranga by'igihugu cacu ariko ubu mengo nyene byarononekaye ukuntu sinzi ngene no bivuga kuri wewe ubona ari nk'igiki catumye urukundo rw'ubu rwononekana rutakimeze nk'urwa mama bacu rutakimeze nk'urwa kera okay abajene bu tujana na MTV base yo hanze genre musique yaba Brown Lil Wayne ba kera ba benshi bajitsere ba kera ba 50 cents won benshi ba kera kweri genre ndimbo zabo bajene buri bakunda za ndimbo zigize uzaza ba Wizkid Wiz Design Bad Music siko ubwo romantic buntu kuzumva basanga bakunda ikirori byatari kandi kandi ntakirori bakunda ugasanga rero umukobwa mukundanye ashaka gukunda ivyo bintu kuzumva se rero ugasanga ukunda itangwa gusubira inyuma kubera yuko hari ivyo akunda siko abari n'abandi bahungu benshi abahungu kuruta zamoye bo office kuzumva usanga umuhungu aramurondeye umuhungu afise case we nta case office kuzumva usanga umukobwa yahisemo guhemukira aje kubona twafise case siko kubera abonye ivyo azaza ko ntangana n'umuduga ugasanga ya rukundo rwo vraiment gonone nuko winjiyemo amahera menshi cyangwa winjiyemo ko dushuka abakobwa muri garçon dushuka abakobwa ko dufise amahera takundi cyangwa badukundira amahera yacu apart atari ko tubafiti atari ko dufiti abo kwara amahera c'est ça kubgawe ubona ho hariho icizere cuko ubwo rukundo rwa kera ruzogaruka ubu tugakundana nyeza nkuko nyene abakera babigira bayo bafise urukundo nyene rwiza atanakimwe rufatiye ko ubona hari icizere yuko ubwo rukundo ruzogaruka ndagifise cyane gose kuko
ndakunda kuvuga ngo mbona abandi mu mari zonze ni mu nzu siko inga mu Burundi kandi muri leta mvye tankoze tafise ikintu cyiza si twisunga karanga kacu kandi ikindi kintu naco kuko generation kiraza nakora ko ushobora kujya n'abajene benshi akorera Imana abantu bakorera Imana benshi n'abajene bientôt niyo bashobora kumenya ico bari cyo bazofata cyangwa se cyangwa se ufata indi nzira because ushobora kumenya yuko urukundo turimo sigo rukundo aho ngaho twiribesha kandi ushobora abavenda z'ishusho nyinshi cyane gose urumva ngaho bazogira bacu ubwenge avuga yuko peza ko barakugwa n'ibiri mwigara rimwe umwavya ishushu wa kabiri wa gatatu wa kane cyagirana cyacu ubwenge wati ya kintu se watu ndosubira ko ndabonye ingaruka yazo sesa bazacu ubwenge kandi abyize yuko Imana yacu Imana dusenga irayibona. Yes, dufatiye aho nyene ni nkihe mpanuro woha ugwaruka gubu tuja mu rukundo juste kugira tuye mu rukundo gukuri tuvuga tuti en fait urukundo rwacu ni dukwiye kurupirata nyene baruformase n'undi rushasha bararuformase nyene n'impanuro woha ugwaruka tuje mu rukundo nka wewe uvuga uti jewe manyico no hano urundi gwaruka bari mu rukundo bamenye ingene bavyifatamwo ntibonone rwa rukundo rwa keya. Yes, ngira mvuge nk'umuntu amenye Imana siko okay ikintu cyangwa ndababwiye kimwe baje ko dukurikira icyamera mbere urukundo si ubwiza urukundo si amahera urukundo si iki urukundo uva ku mutima kunda umuntu kumukunze ko siko rero tamukunda gatankaniro je vraiment naronse urukundo ntigeze niyumva ko nzohabwa narakunzwe n'umukunzi aratandira kunzi bose ni Jesus Christ siko ariko cyo nababwira cyo urukundo Jean kuja ku cupinage muzitondere saba hungu bose mukwiye umutima wanyu saba koga bose mukwiye umutima yanyu kubera yuko urukundo mwana ruhinduye twarahinduye twese kundi ku cyo navuga ni kimwe gusa mukunde atache muravye vraiment ubwo rukundo umuntu bari mukene mukunde mu by'umutunzi umuntu bari mutunzi mukunde gushoye kumurushirizaho apana vuga ati ngujye mukene cya fisi naco yoma niyo mushoye kumwankira ko yuko mezuko cyangwa atambuka nabi cyangwa avuga nabi cyangwa asa nabi no mukunde uko ari kose nigo rukundo ko abantu suko nk'ubwa banki nko yavuze mu Rwanda ukunda umuntu ko sentere ukamwifuza ko so rukundo ukunda umuntu ngunda guhaya amahera y'umujana inzi utazoyansubiza abantu ndagukunze Jean sinakwishuza maze yuko ndagupesheje ariko ndazi utazonsubiza kazumva ubwo nigo rukundo kandi ngo mu abagenzi sesa namo ntabwo ari gukunda kuko cyafise nishaka kwatika nk'impanuro niyubare cyane ukinisha urukundo rw'umuntu cyangwa umutima w'umuntu kuko waje umutima ubabajwe biragoye ubwivuga Yes, reka ndagushimire cyane kubona washimye ko tuganira muri STV. Merci sana wa ubwo nyumviye ko izi joyite sazatari unamuzi bazembari ko uzogaruka bana ushakiye hose vraiment genzonze amahoro vraiment ndibaza sishaka nk'umuntu yampamagaye ndakunda umunyamaye invitation vraiment ngunda kumugabarira ndamwemera ko nagira ubuntu Imana yarampaye cyo kintu cyo gutanga izo mfise ni wankenera vraiment à l'aise ngendi taya telefone agiruguruye nzondondera ngaruke kandi. Yes, merci ndagushimiye cyane hamarika nshimiye kandi nawe ko baradukurikira kuri STV kuri micro ya Regina General mwabanye natwe mwumvise ibyo twaganiriye uyu munsi n'uwo twari turi kumwe kubijanye n'urukundo gubu ingene ngo twarupirase baruformase baruformase urumva yasitwe ko turahanurana rero kugwaruka abantu bari mu rukundo ubu ushobora kuba utagiye mu rukundo ushobora kuba ukuze ugasanga wagiye mu rukundo iyi myaka utigeze ukunda n'iriya myaka ya kera ubu niba hari vraiment Imana yaragukunda byatari kuko niba wari warashaka kwirinda iyi myaka yose tajya kupa niba kujya mu mwaka we mugana kupenda byatari. Reka tubashimire cyane twizire ko mwaryohewe n'ikiganiro cy'uyu munsi no muri commentaire muze kutwandikira mutubwire turi ngaha ku bwanyu kugira dushobore no kuraba namwe iciyumviro canyu kuri sujet tuba turiko turavuga ko uyo munsi mugira ibihe vyiza rero turi kumwe nanyu